amakuru atandukanye kuri Omega Radio. Ni kuri wedi 3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio. Mungere media Teresa. Reka nongere kubaramutsa nshuti mwese bakunze ibiganiro vya Omega Radio. Uyu akabari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi na ingingo nkuru zikaba ari izi zikurikira. Kubaha abavyeyi ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu aruranirwa mu buzima. Ivyo bikaba byashikirijwe n'intumwa Barori Bwami Gervais arongoye ishengero Bethany Holy Church, akaba yabivugiye mu ishengero Pact Ministry aho bariko barahimbaza imyaka 3 iryo shengero ryari rimaze rivutse. Mu gihe haheze iminsi itari mike abajeje umutekano bafata abana bo mw'ibarabara, abo bana ubwabo ngo ntibanezererwa no kwitwa iryo zina ridasa neza ngo kuko bafise ibituma bitandukanye bibatuma kuja mw'ibarabara. Hervé Habonimana yaganiriye nabo muri ano makuru akaja kudushikiriza ibitari bike. Kwambara impeta ngo nukugira amasezerano yo kubana ubuzima bwanyu bwose atagutandukana. Ibi navyo bikaba bivugwa n'umwungere Isaac Bimpenda arongoye ishengero ry'Ababatiste mu Burundi, ububwirizwa bwa Rohero. Muri ano makuru navyo tukaja kuvyumva. Nayo mu makuru yo mu makungu tukaja kwashikiriza ayirika aravugwa muri Somali, Botswana n'ahandi. Reka ndabibutse ko mediatrice Nyumugere ari jewe ndikunda yabashikiriza, nayo aya makuru mushobora kuyakurikirana muciye kuri West 3 akaborongo Radio King akaborongo.com akarongo kitse radio akarongo kitse Omega akarongo kajyamye radio akarongo kajyamye rimwe mu kanya gato inkuru imwe ukwayo. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana utegura ibikorane byawe. Ushobora kandi kuba uri umuririmbyi ufise ibiteramo wifuza gushira habona. Ushobora kandi kuba uri umunyengabire wifuza kumenyekanisha amareresi n'ibindi uri kurakora. Omega Radio irabigufashamo. Wifuza kumenya ingene wobikora? Twandikire ku nimero 71 390 294 canke 76 565 ubusa 81 tukumenyeshe uko bikora. Omega Radio, Yesu araza vuba. Omega Radio, Jesus is coming back soon. Kubaha abavyeyi ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu aruranirwa mu buzima. Ivyo bikaba byashikirijwe n'intumwa Barori Bwami Gervais asanzwe arongoye ishengero Bethany Holy Church, aho akaba yabivugiye mu munsi mukuru aho bariko barahimbaza imyaka 3 ishengero Pact Ministry ryari rimaze ritanguye. Munezero Jolie Fabiola akaba yabiduteguriye. Mu ishengero Pact Ministry aho bariko barahimbaza imyaka 3 iryo shengero rimaze, Barorimana Gervais mu butumwa yashikirije yigishije ku ijambo rivuga riti kubaha abavyeyi niryo banga ryo kuroranirwa mu buzima bw'umuntu. Muri ubwo butumwa yahamagariye abana bose kubaha abavyeyi babo nk'uko tubisanga mu gitabo c'Abanyefeso. Mumire ababyeyi banyu mu mwana wawe kuko ari byo bigororotse. Ubaye sonanirwa icyo cyagirizwe cya mbere kirimo isezerano kugira ngo iterambere n'amahoro. Cya kabiri urambere ku isi. Cya mbere ashaka kwandika izi ndashaka igusaidie kujua siri ya mafanikio. Nshaka ndababwire ibanga ry'ukuroranirwa. Ukitaka kufanikiwa duniani hapa, ushaka kuroranirwa muri ino siri ipo. Ibanga rihari. Heshimu wazazi wako. Nukubaha ababyeyi bawe. Isi walivyo tu inabidi kwa heshima. Uko ari kose ni ngombwa tubahe.
akaba yarangije amenyesha ko atari ukubaha abavyeyi gusa ahubwo bakwiye kubaha abarongozi bo mu mpwemu mbere n'abarongozi b'igihugu. Urakoze cyane Fabiola. Mu gihe haheze iminsi itari mike abajeje umutekano bafata abana bo mwibarabara, abo bana ubwabo ngo ntibanezerezwa no kwitwa iryo zina ridasa neza ngo kuko bafise ibituma bibatuma kuja mwibarabara bitandukanye. Habonimana Hervé yaganiriye nabo, reka abiducire mu mizi. Ndikumana Leonidas n'umwana umwe mu twaganiriye avuga ko ataryoherwa na gato kubona yitwa umwana wo mwibarabara, akagira katanga n'ibituma vyinshi umwana aja mwibarabara. Desingirwa kweri ahubwo naje norgerwa ariko baramamagara nk'umwana nk'abandi bana. Umwana aja mu barabara nuko umuryango bivana n'umuryango kwariyo abusanga umuryango nyine batifashije n'abandi bana twebwe kweri tuva mu hiri wacu usanga ari ingeso, ugasanga nyine avuye mu hiri wabo ibintu babifise kandi bifashije gusa ugasanga bavuye kubera iki ubugaba bakamubesha ngo tugende hariya ngo hari amahera, ugasanga karaza kwera mu gisagata amahera hari we nta kindi gituma umuntu abazino kandi ntushobora kuzina ata muntu akuzanye yazima n'umuntu akubwira ati tugende hariya ari ikintu nawe ugaca ugenda. Aranagira n'ico asaba ko bokorera abo bana bo mwibarabara. Nico twari dusaba kweri dukeneye ko bodufasha kweri adufasha tukava mu barabara kana biga byo kuma dufata ngo bariko radufata ngo kaca dufunga ngo harya ngo niho ariko radufasha ubwo umuntu kumufasha nuko mufasha niyo naba kandi ukamufasha amameti akiga imbara umwana muto akiga imbara umuntu akuzaga atangira amameti ngo biga kumati bya tubana mu barabara oya twe tubana mu barabara we twico twari tugomba kudusaba kwe nuko bodufasha dushirana amameti bakatwigisha bana utabara dufata misi yose twebwe ntibitugyohera usanga nandi yene umuntu akuze mutima warahinduye. Kurangiza tubamenyesha ko abajejwe umutekano bari bamaze imisi basubiza abo bana iyo baje bava, ariko abo bana bobo baca bagaruka batamarayo na kabiri. Kwambara impetango no kugira amasezerano yo kubana ubuzima bwanyu bwose atagutana bivugwa n'umwungere Isaac Bimpenda arongoye ishengero ry'ababatista mu Burundi ububwiriza bwa Rohero. Iyo tushingira ubukwe mu rushengero hafi bose barazana impeta za alliance baje kugira ngo bagaragaze ko bagiranye amasezerano. Ubukwe ni institution yashizweho n'Imana kandi iyo abantu bagiranye ubukwe mu buryo religieux baba bagiranye amasezerano yuko bagiye kubana ibihe byose, nta na kimwe gishobora kuzobatandukanya atari urupfu rwonyene, kuko niko ijambo ry'Imana ribivuga. Nico gituma rero tari gusa kubishira mu mutima, barashobora no kugirana ama alliance berekana kugira ngo n'uwundi wese wo ku ruhande abone yuko bagiranye amasezerano, umwe afise uwiwe wenyene, umwe atawundi ashobora kwishiramo ngo amubaze ngo yomukenera, kugira ngo ibe intahe yuko warahejeje guhitamwo nta wundi n'umwe ushobora kongera kuza. Bazanye izo mpeta zabo turazihezagira kugira ngo natwe dukonfirime ico kimenyetso c'uko bagiranye amasezerano kandi bumva ko badakwiye kuzoyarenga, tukazihezagira kugira ngo nazo nyene tuzigire sacre nk'uko baba bagize na mariage iri sacre. Aranahanura abambara impeta zidahezagiye n'ubu Isaac. Kwambara impeta zidahezagiye je niyumvira yuko hashobora kubamwo n'ingorane, kuko no mu bindi bintu bitaba biri vy'Imana birashobora kuba sacre mu buryo bw'inkomezi zo mw'isi, mu buryo surnaturel. Nohanura rero umuntu ko atopfa kwambara alliance yariyo yose kandi atazi uwakoze iyo alliance wariwe n'impamvu yayikoze iyariyo, kugira ngo yirinde ko yohava agirana ubushobozi n'ubundi bushobozi bwo mw'isi ushobora kuzomujana no mu bindi atazi. Akaba yarangije ahanura bigeme n'imisore igeze mu bigero ko kubaka bakwiye kujamwo bavyiyumviriye ko neza kuko ari banga rihambaye cyane. Aho hambere hahise abatari bake bagiye gusenga barajana igitabo ca Bibiliya kugira ngo bashitse mu rushengero bagisome atakindi kibasamaza, ariko ubu ngo ivyaramagera vyaragerutse kuko amajambere akomeza kugwirirana bigatuma abenshi mu bakristo hamwe n'abakozi b'Imana basigaye batwara amabibiliya mu matelefone, ivyo navyo bigatuma bashitse mu ishengero bibasamaza cane.
Gilbert Ndayishemeze. Bibiliya ni igitabo c'ijambo ry'Imana, kandi aho hambere hahise umukristo agiye gusenga canke umukozi w'Imana agiye kuvuga ubutumwa yarayitwaza. Bukwari nka kurya umusirikare adasiga inkoho agiye ku rugamba. Ariko ubu ngo vyaramagera vyaragerutse, kuko ubwo amajambere aza ariko ibintu bitituka, aho usanga Bibiliya zisigaye zigendera mu matelefone ngendanwa. Bamwe mu bakozi b'Imana bagiye kuvuga ubutumwa canke abongere basigaye batwara amatelefone. Ivyo navyo bikaba bishobora kuzana akaga gakomeye, kuko usanga umuntu ari mu ishengero yibereye ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook, WhatsApp n'ibindi, na ya Bibiliya ntayisome kandi ayifise muri telefone. Philippe Ndayiragije asanzwe ari umuvuga butumwa we agira ati, kuyigira muri ngendanwa yawe si bibi, ariko ntiwibagire kuyitwara mu ntumbero yo kugaragaza icuri. Philippe: Mubisanzwe ijambo ry'Imana, nyumva Imana yemeye gushiraho ico gitabo, ntabwo tuba dukwiye gufata ngo turahinduye ngo turiyorohereje tujanye mu telefone ngo tuyatware mu Bibiliya. Ahubwo kuzigira mu matelefone ni sawa, ariko twarana Bibiliya, igitabo c'Imana, ugaragaze kuri umukristo, kuko wambaye kirezi ntamenya ko cera, kandi iyo umaze kumenya uwo uriwe utegezwa kuba ufise n'ikikuranga. Rero kurya umusoda adashobora kubura inkoho, adashobora no kugenda ahantu ata nkoho afise canke se ibyangombwa amatirikire ziwe, niko natwe abana b'Imana canke se abakozi b'Imana dutegezwa kwama tugaragaza ico turico, n'ibigwanishwa Imana yaduhaye tukabigendana kugira ngo bimenyekane aho turi hose, twoye kuza turikingira kugira ngo tubashe kugaragaza ubuntu bw'Imana. Arinagira nico ahanura abakozi b'Imana babikora, agira ati, no hanura bene data sibyo nk'abakozi b'Imana tukemanga ico turico nico twahawe kandi binagaragara, tukagendana Bibiliya uko yanditse, kuko nyumva bakera bahamwa bahonga ijambo ry'Imana, natwe nitwemange tugendere muri iyo ntumbero y'Imana, kandi dufite n'iyo Bibiliya nyene. Ushaka yigumane muri telefone, ariko anayifise ku ruhande kugira ngo dukomeze kwerekana ubuntu bw'Imana. Tukarangiza tubonera akagohe buri mukristo wese ko atogenda uko ibihe bigenda, ahubwo yogenda uko ijambo ry'Imana rigenda. Reka nawe tugukengurukire cane Gilbert. Omega Radio, amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Mu mwanya turabashikiriza ayariko aravugwa mu makungu. Kuri wa kane ni abanyagihugu baba muri Britannique hamwe na Netherland batangura kugira amatora y'abazobaserukira mu nama nshingamateka yo mu bihugu vya Buraya. Abarenga miliyoni 400 akaba aribo bategekanywa kuzotora mu bihugu 28 kugira ngo abashingamateka 751 bazobaserukire. Ayo matora akazorangira kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 26 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2019. Somalia. Ishirahamwe Save the Children yarayigabishije amakungu ko hashobora kuba ingaruka z'ikigoyi zikomeye mu gihugu ca Somalia, ngo kuko abarenga 1 miliyoni w'abana bariko barasinzikazwa no gufungura nabi kubera uruzuba atagikozwe mu maguru masha. Ibi bikaba vyashikirijwe n'umuyobozi w'iryo shirahamwe mu itangazo yatanze ku munsi w'ejo. Muri iryo tangazo akaba yagize ati, nduguriye twamugina amakungu hamwe n'abarongozi
abayobozi barakwiye kugira ico bakora kugira ngo batorere umuti abana n'imiryango mu bijanye no gufungura. Ati hafi miliyoni 2 z'abanyagihugu ba Somalia ati bamerewe nabi mu kubura ivyo bafungura. Ati nayo miliyoni z'abana bafise ikibazo co gufungura nabi. Ati ku mpamvu z'uruzuba rwakubise ico gihugu. Ati nayo igihe c'izuba kigiye kuza abantu barenga miliyoni 4 bazosinzikazwa no gufungura nabi, harimwo ica kabiri c'umuriyoni 1 c'abana batarashikana imyaka 5. Tituravye ubushakashatsi twakoze mu karere ka Puntland mu buraruko bwa Somalia bwerekana ko umwana umwe kuri 4 ari we afungura neza. Ndugaye twamugina. Aya makuru reka tuyarangirize mu gihugu ca Botswana. Igihugu ca Botswana caraye gitangaje ko gitanze uruhusha rwo guhiga igikoko c'inzovu ku gataka ka Botswana kuko bigaragara ko biguma bigwira kandi navyo ngo vyoba bifise ingaruka itari nziza ku biterwa. Iyi ngingo ikaba yafashwe mu ntumbero yo gukingira ibidukikije na ryo bariko baritegurira amatora y'umukuru w'ico gihugu azoba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. No kuri ayo makuru yo mu gihugu ca Botswana tuje turangiriza ko reka duce dukingurukira mwese mwafashe umwanya wanyu mukayakurikirana, ariko kuba baba batayahereye ku ntango twobibutsa gato ingingo nkuru zari ziyagize. Kubaha abavyeyi ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu aroranirwa mu buzima. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'intumwa Baroribwami Gervais arongoye ishengero Bethany Holy Church, akaba yabivugiye mu ishengero Pact Ministry aho bariko barahimbaza imyaka 3 iryo shengero ryari rimaze rivutse. Mu gihe haheze iminsi itari mike abajeje umutekano bafata abana bo mw'ibarabara, abo bana ubwabo ngo ntibanezererwa no kwitwa iryo zina ridasa neza ngo kuko bafise ibituma bitandukanye bibatuma kuja mw'ibarabara. Hervé Habonimana yaganiriye nabo. Kwambara impeta ngo nukugira amasezerano yo kubana ubuzima bwanyu bwose atagutandukana. Ibi navyo bikaba bivugwa n'umwungere Isaac Bimpenda arongoye ishengero ry'Ababatiste mu Burundi, ububwirizwa bwa Rohero. Nibi navyo mukaba mwavyumvise. nayo muyavugwa mu makungu tukaba twabashikirije ariko aravugwa mu gihugu ca Somalia, Botswana n'ahandi. Reka nongere kubakengurukira vyimva mutima mwese mwadukurikiranye. Shimire n'abagenzi banje bamfashije kuyatororokanya mwese hamwe. Imana ibagirire neza. Mediatrice Niyomugere ni jewe nariko ndabashikiriza, tukaba tuzosubira mu makuru yacu ku munsi w'ejo. Mwarahezagiwe. Amakuru atandukanye kuri Omega Radio ni kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio